warabaye imyaka mike nka 14 kugera rero bica birashikanye nja kubaka nyene ataragera kwera ibihe byabayeho sinzi ko wibuka ibihe by'amagume byo byarabaye byo muri 1993 ivyo rero nivyo byambabaje ko byantandukanije n'abavyeyi ivyo bintu ndavyisanga muhewe kubera ko meze uko nyene je niko nuyumva numva ngomba kuba n'umunosirese mu mutwe sishaka ibintu by'amagufuri no kwishira kwigira umuntu wa hatari cyane uko nyene simbona ko ndahatarika cyane ariko se kwigira wa hatari nyene niko biba bikwiye kubera ko umuntu kiri umufana uri umukinyi Amede yabajije ibibazo aravuga tuzo gitora ibihumbi 10 azobitsindira nabo nyiri uri mu badekama ati je naragitoye ikibazo turekana amafaranga yawe byahereye he barayakuba oya nta yambwiye ko nta gitoye neza ariko je nabona nta gitoye none ntiyakoreshe basaba ababwire impamvu mutagitoye neza erega maro ntazi bana zidakona mana nyamahembe ariko hamwe no kwihangana umuntu ashobora kwihangana ibintu byinshi cyane ariko akubaka uko kubaka iyo ubishobojwe n'Imana ariko siniko ndagaya abo bitakunze ko babivyihanganiye oya hari ibintu biba birenze cyane bikarenga umuntu bikaba ibyaha by'indenga kamere ariko hari umuntu agukorera nyene utuntu nyene ukumva ko kwihangana kubera urubyaro baraje nasanze aba bana bacu nibo bagenzi bacu nibo nshuti zacu za bugufi za hafi cyane rero iyo umaze kugirane mukavana n'umugabo mukaba kubiri usanga abana nabo imitima yabo ibaye kubiri kuko ntibakunda gukunda bica bibagora gukunda abavyeyi barayoberwa baraskana depression runaka bari baza to none dufatiki papa gute mama gute jewe rero mu byanshikiye byose ndakubwiye jewe sinigeze nshaka ko nova mu rugo Igesa amahoro ibana bane namwe inshuti bakunzi ba G5 Media mumeze neza ndavizera neza yuko aho muri hose muri mpundu amarembe katubanze dushimire Uwiteka kwanza imbere ko dushimira ibindi byose kubera ko yoyo iba yaduzigamye ikaduhereza ano mahirwe kuba turi bazima muri benshi batashoboye kuronka aya mahirwe ubwo rero naho tufise akagahengwe ntaje dufise twahaye Imana ndetse nta kintu na kimwe twaruhije abandi bose bataronse ano mahirwe usivye ko gusa ari ubuntu Imana iba yatugiriye rero kuba ukiri muzima mu kwizera kwawe kose aho uri shima Imana mu masegonda make cyane ndetse uyisabe iherezo ryiza kubera ko ivyo ducamo byose twifuza ko twogirirwa iherezo ryiza ko hagutangura neza wohereza neza je n'umutumire wanje turameze neza uno munsi ubwo rero reka twizeye neza yuko muza kudukurikirana kuva ku ntagusha ku iherezo turaza kuyaga byinshi n'umuvyeyi wa benshi ariko kandi nimwe mu bakurikiranira hafi igisata cha filme numwe mu bari hafi ndetse nawe asanzwe ari n'umukinyi wa filme no tuza kuyagana uno munsi uriyumvira ati ninde for the first time ndamuzanye hano uno munsi turayaga byinshi cyane turaza guca hirya no hino muri ibi nabiri uraza kumenya byinshi ikaze kwanza muvyeyi umeze neza meze neza cyane undamukiriza adukurikirana amahoro y'Imana aganze imitima yanyu nego igitano cyari kimeze gute cyari kimeze neza natsindiye meze neza angwana nimwe numva mfise mu muryango ni sawa ndashima Imana kabisa mbeko dushaka kure tubanze twidondora abadukurikirana mete bagomba gukurikirana indi je ku mazina yanje niswe n'abavyeyi banyise Ndayisenga Jacqueline ego hanyuma ugeze mu gisagara kiraguhindura izina canke ugeze mu rugo ruguhindura izina bakwita mama nde ahubwo mu rugo mu gisagara ho nahaje mu nyuma ntihaguhindura izina nka Bifese baciye bamwita Bifase ari Boniface oya mu gisagara ntihampinduye iryo zina gusa nagumye nitwa nyina w'abana ego gusa mu rugo nyene harampinduriye izina kuko nashitse ndonka umugisha ndibaruka baranyita izina ku mwana w'imfura navyaye niyo naronse Imana yampaye yitwa Josiana baca banyita mama Josiane rero benshi cyane no mu bakinyi ba filime no mu bagenzi no mu bafana bose banyita mama Josiane hagira umuvyeyi w'abana bangahe
umuvyeyi w'abana 4 ariko mfise 3 undi yagiye kudutegurira ni ambassadeur muri cyo mwihangane cyane uno munsi ko bimatu yagina amajosiane canke Jacqueline uno munsi sasa mbere ko je nshikakure kuko ndamuzi mu gisata ca filme ndamuzi mu bakunzi b'amafilme abakunzi b'abantu babakinyi batandukanye turaza kubiza ko ariko ndifuza kumenya Jacqueline ni muntu ki duhere ku ntango kwanza Jacqueline ninde wovuga ati wisigure Jacqueline uwuri we neza na neza urinde Jacqueline n'umuntu nk'abandi nyene ariko sinzi nyene no bisigura Jacqueline n'umuntu yubaha Imana asenga kandi akunda guca bugufi abikunda cyane bimurimo kandi nkunda abantu cyane kandi n'umuntu adakunda ibintu bimuvuruga Jacqueline n'umuntu stress kabisa akunda kazi ko kubona stress akunda kazi cyane nkunda kunezerwa ego kubera hariho ibyagiye bibingirira nabi nkiri muto mbaho mu buzima nyene butoroshe butameze neza rero muri iki gihe nkunda kunezerwa nkunda kumbona cyane iyo ndi kufana abandi ndiko nyene ntembera n'abandi mu bakinyi ba filime mu maransema yaza buramaze kumbona cyane kandi umbona nezerewe ndi umuntu akunda kunezerwa ubundi gushavura byitayemo ndababara cyane gushavura vyitayemo urababara cyane urambwiye ati hari byinshi naciye muri tumuno munsi banumva nifuza kuba kumwe n'abandi bantu ngumwe ninezererewe atakibazo niteza cyane ngize amatsiko ariko nimba ntakwinjiriye ndasabye mbanje gusaba imbabazi cyane ncyase kugira amatsiko n'ubuhe buzima no munsi y'ubwibutse wumva umenga bugusubije ahantu habi wumva umenga guma wibera mu bantu kugira ngo bukwibagize za image zibi ziri mu bwonko bw'iwawe muri make nakuze jewe mvukana n'abana 4 ariko nkabangira 3 kuvuga uru wa kabiri mu muryango ngira 3 mu mbyaro z'abavyeyi banje hama nakuze mbona uru wa 3 mu muryango wa 3 urumva ko nkurikirwa n'umwana sinashoboye kubana n'abavyeyi cyane barabaye imyaka mike nka 14 n'itanu kugera rero bica birashika njya kubaka nyene hataragera kwera ibihe byabayeho sinzi ko wibuka ibihe by'amagume byo byarabaye byo muri 1993 ivyo rero nivyo byambabaje ko byantandukanije n'abavyeyi bintandukanye nabo tuvukana turashwiragira nyambaho akanyereka tuntu bakinye akanyereka njansanga Josiane wanje n'umufana rero wa Medi muri mu bikorwa vya Medi Amariacha arambwiye ati burya rero turafise intuze rencontre tuzogenda duhure ikica turagenda cha turajana tujanye ewe njansanga n'abantu bameze neza numva ndaserebuye mu mutima numva ndanezerewe mbona abantu bafise urukundo mbona baragumbirana mboneka nta kinubwe bafise ndavuga nti je ibi bintu kwe aba bantu ndabakunze nkanigumira muko nyene nanje nyene ndatangura kuza ndabiraba sanga muri BMT n'ukuri n'ahantu heza je nahagiriye umugisha mbe nanezerewe n'abantu bakundana n'abantu bari inzira imwe n'abantu ntangwane n'imwe n'ukuri kandi je Amede kwe ndamukunda kuko nawe nyene ameze neza akunda abantu ndiko ndaza ngana hino wisanze mu bafana ubaye umufana mu bandi ariko mu nyuma nza kuko ndi kurakina amafilme navyo vyaje gute iyo ntambwe wayigezemo gute vuga ati reka mve mu bafana nsimbirere mu bakinyi nyabo nanje mbo mukinyi nkabo bon je urabona muri BMT naciye mpuriramwo n'umwe mu bantu bakinanye na Amede yitwa nukuvuga yankinishije muri filme ya mbere yitwa nk'uwambyaye ku mwuga yambyaye ni umuntu yitwa Lionel batazira wiri umenga mu mpfakazi nawe tuca turahura acara aranyizera kandi Imana imuhezagira anyizeye ca ndatangura mbona ndabishoboye
hariho n'ahandi Lionel ataranyizera naciyeho ndaharenganye mugabo hari abantu dukundanye nyene tuzinanye basanzwe bashambira ngo barabuzaga akantu wagasene k'umumama ngo iyo bakinira nako nyene ndakajamwo ngiye kukaraba mbona katotse aho rero Lionel ambarije nje mugana ntijengire nkine ndabe yewe ndakina sayana nuko bakunda kumpa ibintu bikaze nyene byo gushwana ariko nje sinkunda gushwana mugane nsanga nabishoboye nyene ukuntu ndavyisangamo gusa rero ngitangura narumva ndushe cyane umva ndushe mu mutwe cyane ariko ubu numva ari sawa gose aje gukina ntaco bimbwiye yego neza neza wijemo ihangiro ryawe niriye waje ufisiye iri ihangiro uvuga ati jewe ibintu ndavyifuza mu ikintu iki ihangiro ryanje canke yerekwa numva riri imbere yanje numva nashaka ko nokina nkatera imbere nkigisha abantu hariho nabo kandi nje numva no kwigisha abantu nkumva no kwigisha abantu no kuvyambaye ko nkazobishikira histoire yiwanje nkazoyikina ivyo ndavyumva kandi biri mu mutima wanje numva gukina histoire yiwanje mugabo mu buryo buciye bugufi nyene buvunaguye nkumva umenga niho nosomoka mu mutima yego kandi rero ndavyizeye ko bizotinda bigashika kabisa uno munsi uri umukinyi ariko kenshi ndagusanga mu bafana bigenda gute kore kuti utihirwe utavuga ati urense sigenda umukinyi ntabwo ngomba kwicara mu bafana babandi bakinyi bagenzanje abo reka mbe umukinyi mbo mugenzi wabo bamfate nk'umukinyi kuko benshi uno munsi bashobora kuba bakigufata nk'umufana wabo yego yewe je ivyo bintu ndavyisangamo hewe kubera ko meze uko nyene je niko nuyumva numva ngomba kuba n'umunostrese mu mutwe sishaka ibintu by'amagufuri no kwishira kwigira umuntu wa hatari cyane uko nyene simbona ko ndahatarika cyane ariko se kwigira wa hatari nyene niko biba bikwiye kubera ko umuntu ukiri umufana uri umukinyi je n'ukuri ndavyisangamo ahubwo ivyo bintu rero ndabirimo uko nyene sindanabitahura ivyo ari byo kuko urumva nkasanga rero ikintu kinshikira sikini zanga bariya banshizemwo bariya bakashiramo rero naye ndi umuntu ushaka kugira umutima wagukiye bose sija kugira umuntu numva nogumira je mu mutima wanje rero ico nico rero ntaramenya kuvuga oya reka rero dusasangure neza neza urakurikiranira hafi film cyane ndifuza yuko umbwira filme zitanu zawe fana muri no minsi zitanu jewe asha filme ya mbere natanguye gufana muri iyi minsi intore ntindi yewe nabize batayiduhe intore ntindi asha yarabiciye biracika ahubwo naraba azotongerere ko nakandi ntaco twe ntituyirambikwa hama ndakunda filme Inama Inama nayo nyene hari ibintu yanyigishije byinshi Inama yaranyigishije ibintu byinshi bivanye n'ingene itangura kaya karirimbo k'inama karanyigisha ko umuntu iyo genda imbere yo gisha inama Imana mu bintu byose akora kandi Imana nayo iri hejuru ya byose yego hama ifilime igira kabiri ndakunda kuraba ingaruka yasabasi ntibagiye rero iyiza ubwa mbere mu mutima wanje yo kubera manara ikinyemo cyane ijya inyungu y'imbabazi bifa gukoroka asha naho zo bazakorokera imwe izo zose ahubwo mbanza kuja kuraba yayindi nkaraba ko nakoze amagafe hariya yego nayo urumva niyi wanje umva ntawe ureka kubwibanza nawe urabyumva ariko izo nizo filime cyane nkunze muri iki gihe tukiri kuri intore ntindi imwe muri groupe ihurikiyemo abafana Amede yabajije ibibazo aravuga tuzo gitora ibihumbi 10 azobitsindira nabo nyiri uri mu badekama ati je naragitoye ikibazo tureka amafaranga yawe byahereye he kuri je oya nta yambwiye ko nta gitoye neza ariko je nabona nagitoye none ntiyakoreshe basa ababwirere impamvu mutagitoye neza oya rero kandi rero azodukosorera haje hantu ahubwo tumwishuze dimire yacu genda mwishuje mbere nagikosore kubera haje no mwigisha
arabanza agakosora umunyeshuri agacabona ati aha nihenze kare je ikibazo yari yabajije nabone umenga nabishoboye kandi uwo muntu mvumenga nabishoboye kuko menga ico navuze ca mbere cyabaye ico ariko yavuze ati ubitora vyose yangira ico kindi rero ngira mugare kubera imyaka nyene hari gihe uraba ugasanga biraguca nasubiyemwo nguma mbona umenga nagitora ase ntaco amede n'umuntu wanje je ntangora yes nuko bakunze G5 Media ndi nkora Josiane ndetse tuba turitereye inkuru nta ndayo mujinyi birimwo ntagira umuntu aza kubishiramwe inzigo ngo nango bamvuze ngo vyagenze uko ya twa turayaga bisanzwe ndetse tumenya byinshi kuri we ndetse no kuntu kariyeri yumva ko yozamuka inzira vyocamo wambwiye turi urifuza kuzamuka urifuza kuba umuntu munini uri umuntu uri hafi cyane na BMT uramaze kwicarana na Amede basirimo akumva ibiri muri wewe oya sindamurondera kwe kutaragirirwa iryo bakwe nzohava namaze imisi ndavyumvira nzobikora nabona hageze Imana ibishoboje waje muri bino bintu bakunda kubavuga ko yuko abagore bari muri filime benshi batubaka kandi ugerageje kubiraba ibice 70% by'abagore bahari benshi barahukanye ku bagabo abandi byaranse ko baje ku bagabo nawe burabwijemo ndifuze kugira iki tubwiye uko wari ubizi no kubibona itandukaniro riri he oya nige barabesha barubaka je ndubatse je ndu umumama mfise n'umushinga ntaye tubana mu rugo kandi ndamushimira kuko ntambuza nkona je niho ndaserebura ngende wowe yovuga ati ngira ngo ndigenga cyane ndi umugore nyene yibana uko nyene tu ariko je turabana turubatse je ndubatse kweri mubanye neza yego erega maro ntazi bana zidakona mana nyamahembe yego ariko hamwe no kwihangana umuntu ashobora kwihangana ibintu byinshi cyane ariko akubaka uko kubaka iyo ubishobojwe n'Imana ariko siniko ndagaya abo bitakunze ko babivyihanganiye oya hari ibintu biba birenze cyane bikarenga umuntu bikaba ibyaha by'indenga kamere ariko hari umuntu agukorera nyene utuntu nyene ukumva ko ukwihangana kubera urubyara baraje nasanze aba bana bacu nibo bagenzi bacu nibo njuti zacu za bugufi za hafi cyane rero iyo umaze kugira nte mukavana n'umugabo mukaba kubiri usanga abana nabo imitima yabo ibaye kubiri kuko ntibakunda gukunda bica bibagora gukunda abavyeyi baraskana depression runaka bari baza to none dufatiki papa gute mama gute jewe rero mu byanshikiye byose ndakubwiye jewe sinigeze nshaka ko nova mu rugo ariko kandi sinobesha bariko baratwumvirira ngo birera ngoti cyangwa ngo vyamavyera ngoti oya ariko kwihangana niko nashize imbere muri byose yego kabisa nuko uko biri kose urumva neza yuko ubifata neza tujye mu kumusozo w'ikiganiro icyo ngomba ko dukora rero ni TikTok ni ibibazo bya TikTok ashura ni ibibazo bya TikTok yego turafite Kado Ravel turafite Mimi Mireille hanyuma turaguhaye umudari w'umwakaka muri babiri wo wamikande ucu sigurana impamvu ya ivyo bibazo ko bigoye we ko ndabakunda bose gawe nkabanzimba nkawuba bagava utorera rimwe yo none umwe imidari biri basi oya umwe ega habora nababiri hagasinda umwe bo jewe iyo ndiko ndakurikirana cyane je Kado Ravel ndamukunda numwigeme kandi nukuri nta kintu na gitoya ndamukunda cyane mbere nago ariko rero umudani je ari gihe mwana yumvira ko no uhamime kuko Mimi nagenda uraba ama interview yiwe bimwe nkabibona hariho ibintu byinshi nabonye ukwihangana kwiwe afise nkabona ukuntu ameze n'umuntu afise urukundo n'umuntu aciye bugufi Kado Ravel nawe aciye bugufi
ntimwave mwumva ngo nawe yera ngo ntaciye bugufi arabizi neza ko dukundanye cyane arabizi Kadorave arabizi vraiment turakundanye kandi nta kintu na kimwe ndamwagiriza ntacyo nawe anyagiriza arabona ko ndi umumama kandi barubaha cyane bajya bakobwa yego baravuga mama baravuga kenshi usanga niyo ngiye nifotozanye nabo singyoherwa jewe yego bashaka gafoto kabo nkumva bari hafi yanje kandi no muri telefone nkunda kuguma ndakaraba ndabya amafoto ntakarabya simva muri telefone urumva rero mugaje umva umudari no uhamimi ukuntu yihanganye hari ibintu byinshi nagenda raba mimi ndabona ko yihangana cyane hari ibintu byinshi nabonye yivugiye byamushikiye kandi nanje harimo ibyanshikiye muri ibyo ubu muhaye kora ko yihangana cyane ariko je shaka tuvuge kuri filme gusa ivyo byo muza gusanza kukihangana n'ikintu no ushatse kuvuga mu by'akazi mu by'akazi je mimi n'ubundi no umudari w'umwaka yego umakrisa asumba wundi aho niho ndiko ndaza yego uvuga ati uyara kubi arakina akabaza akavuga ati yes best actress bahangora rero best actress nakadarabitse ya waragikari ubwo warabibonye umuntu w'intindi reka ya rero umuntu w'intindi kado ndamuha umudari ndawumuha umuntu w'intindi vraiment ndawumuha emwe gose niwe mbere no kabisa turafise Sabasi turafise Amede Manirakiza umudirector mwe akazi bon Amede nakunda gukina ari ndavuga kuyobora film kuyobora Amede Manirakiza niwe yoza imbere undi akamukurikira kabisa I guess nuko turacaza neza imwe mu bintu biriko birafatisha muri filme ndundi mubona ati ibi uko biri kose birakwiye guhinduka kugira ngo filme zacu zije ku rugero nkibi mukoresheje analyse yanyu mu bikurikiranira hafi murabona ati ko biri kose turacagwaye ngaha biracagwaye hano birakeneye ko bizamukira ha bongerezemo ingufu muri iki ahubwo ikintu bokongerezamo ingufu je numva nshaka numva je muri jewe numva nuko nyene bogira baraduha udusene tunini nyene mwemwe kantu remwe muramudeklara ngo mwaduha ngo gatoye ngo ngo mikeyi gahera nyene ucinovora ukumva nyene urababaye ariko muraziga 20 minutes imisi ihera bariko barayikina oya vraiment ndabizi nanje kuko ndazi ko gukina nyene bigoye bitwara n'uburyo bwinshi ivyo byo ndabizi kuko nanye mpora ndabijamo nkabona abashefu bacu ngene ko birababiza kuya nyene kandi nyene biragoye no mu gukina ariko usanga bigoye nk'agasene kamwe bakakirirwa ko ivyo ndabizi ko usanga bigoye ariko vraiment bo kuyigora ikintu numva n'uburyo rero iyo babyakunda ikintu je numva nuko boro nk'abantu bafata mu mugongo bakabafata mu mugongo kuko hari gihe usanga n'umuntu yarabishoboye kugira ivyo twe twifuza n'imitahe ugasanga nyene ikiyiba mike rero turashaka yuko bo dufata mu mugongo twese bakadufata mu mugongo nawe mwumva ko mfise yerekwa anje nkazoshikirwa kuko burya umuntu turi ku murongo umwe ararengana undi agaseruka nawe uravyumva rero ndashaka ko bo dufata mu mugongo cyane mbere na leta ikatwiyumvira ikiyumvira prema ku bakinyi ba filme ndundi kadufata mu mugongo cyane kuko hari aho usanga bariko bararaba ngo filme ngo zahariya ngo zo mu bihugu binaka ivyo bihugu navyo nahantu bateye imbere baramaze kubishobora bafite amafaranga menshi urumva ugasanga bamwe bariko bavuga ngo filme y'Uburundi ngo sino ku Rwanda yiraba kubera iki baravye zimwe zo muri Nigeria ahantu bamaze gutera imbere rero naho turashaka ko leta nyene yofata mu mugongo filme ndundi kabishira mu kuboko washo usanga biteye imbere cyane kabisa abafana ngo muramwanka nyama mumwankiriki nyama urumva je sinavuga ngo ndamwa cyumuntu weza mbere aho nyama sindamwanka gusa no kumenga aravuga byose nyene kumwe none mwabwira byose ntavyo mushaka kumenya aiga je sindavya ariko iyo ndiko ndavyumviriza je numva ari sawa muri uwo mwanya ndiko ndabiraba muri muga nce nirabisha ko nari nk'umunsi azomvumbura numva nti ko ibintu biteye ubwo ariko nawe n'umukinyi mu bandi n'umuntu mwiza nta gitima kiba bayifite kabisa yes nuko reka turangize iganiro cyacu duhereza kuri kino kintu gitoyi Amede baramuteye
ivyatsi kenshi yaragonye urugamba rwinshi cyane guko views zoba ziboneka kuri Ntore Ntindi zitobari izukuri zoba zigugwa uno munsi ndi kumwe n'umwe mu babiraba ku bwinshi ndetse mu bahimiriza abandi kugira ngo bino bikorwa birabwe koko bari abantu bihumbi jana mwe mura bafise muri BMT kubwiye muvuga ati views turazironka muri 24 rero byanka byakunda mukoresha irihe banga abandi bakinyi badakorera umufana wese akunda Intore Ntindi ntiyisangiza wowe utoye ubanza guha abandi benshi ukabaha tuba dufise n'amagroupe menshi dushiramwo nyene tugasabagiza tuba dufise abadukunda bakaturabira bajya bafana Amede nta numwe yiba kubera kino izo nguvu mukoresha kwa Amede mutuzifashisha mu kuvuga ati kaduzamure n'abandi nabo tubahereza kugira ngo abo hakujya y'umupaka bavugiye ati bwabone se kwa Amede gusubonya filme ndunda ahantu hose bakubita amasanka mu masaha 5 asheje nibaza ko bose tubibakorera ariko Amede nawe ubyumva yatangiga ntuziwe cyane aje mu gisagara asezeye oya prema mugabo Amede kweri filme yiwe nayiba irimo akantu kagakoryo kweri nawe urujo byumva ariko nabandi turabibagirira ko je nta muntu numwe mu bakinyi ba filme ntakundi igikorwa ciwe nta numwe kire tubona arabirabira hari habo ntarabirabira ntazi hari nabo ntarabona muga je nk'abakinyi ubona je nka jewe ari umukinyi je nifuza mbere kuzobona indi umukinyi yitwa Sami Mr Sami urazi jewe yuko aho nagendeye hose gufana navuga ngo ndafana je simfana bose nefana Sami ko ntaramubona ariko uramufana nukuri je ndamufana murahura siniturahura ariko nyene filme ziwe ndazibonye ndaziraba ugasindamona Sami amaso kuya ariko umuntu mwiza sana ariko nzomubona abandi barabimbwira ngo Sami umuntu nosire cyane vrai yego donc unahuye nawe ntibona arashaka kwibati ni wasami mpora mbona cyane n'uwundi bampendesheje Sami niwe ntarabona cyane mu bafana nk'undi niwe mu bantu batikanga n'izina afise yego aha bahageze hose ni induru turyoherwe tugira iki Oro niwe nkunda rero je nakunda umuntu araserebura gutyo ukankura ama stress yose mavise nje nibuka umunsi umwe kado yarandyoheye cyane umunsi umwe twamukwisa gasipize ku bwenge bona kiratwenze kiraryohewe numva ndanezerewe rwose no mwino harashikirwa numva n'umutima wanjye ndavuze Imana urakoze nukuri ndamukunda cyane araserebura rero urya mwana nukuri Imana imuhezagira ahubwo rero mba nkunda abantu je bameze gutyo batiyugaye mu mutwe kuko wiyugaye haninya cyenda gutinya ugasanga ndagutinya nkagukunda ngutinya urumva nawe si byiza muri Tambwe the Great Films mwari mwatanguye ibikorwa ndavyibuka yuko nabonye ibikorwa bitanguye byo gukina amareresi mu gisata cy'imareresi ikirundi ariko ushaka kuno mwanya turabona feedback zavyo ibikorwa bimeze gute byarapfuye byarahagaze cyangwa birakogwa ntimu bitwereka ngo tubigaragaze twebwe mu byo dukora hariya muri Tambwe the Great Films ibikorwa bimeze gute ajyanye biri ibikorwa je ahantu ndiko nkina urahazi byaza ko hazi hari no muri TGF na si groupe yawe urayihakanye tuvyo hariya kwa nuze kwa Tambwe bo kwa Tambwe rero naho n'ahantu heza tiko turakora ariko gusa mu mwaka tugomba dutangura ubunyene vuba cyane canke vyarapfuye ko yagiye mu gipasiteri oya ntibirapfa kuko nje nayo ndi mu babizi cyane ayo mpamvu rero nkeneye ko tumenya kubera iki umusana bari bahagaritse gato yuko twe twahagaritse gato bivanye n'impamvu atari hafi hari igihe atari hafi ariko ubunyene tuko turabitse pasiteri bwamutwaye ya nubu nyene aracakorera Imana ariko mugabo nubu asha filme zirahari ahubwo murindire umuriro wake yego yes nuko merci beaucoup reka tugushimire ku mwanya mwaduhaye ndetse ikintu no kumenyesha n'icuko nifuza yuko uraba hariya kabisa hariya hamumubwira icyo ubonayo hariya mbona ikibasha ndiye nibona yishugwe hariya ubona yishugwe gusa cyane nta kintu mbona byakweri cyane sinkibona mbona cya kintu bege kiyani cyabashita gute hanyuma uravye hari epfo naho ubona yiki
urangije noneho yo hewe cyambo umuntu subira umuvuge kumbe amade yanyumvise ako mugasi namuputse na kandi sinamuvuga nabi cyangwa kwitara kuzasubira umuvuge yarakumva amade ndagukunda ndavuga imbere ya kamera ndamukunda amede nkubita ikofe sinorira mukuru wanje umeze neza safi kabisa yes nuko ndamukubisa gasha abonyamede ashamereza ati none narabaye ndakose umuvuge none yes reka dusezere turangiza akavura karaguye ntikatwononere ugira icyo ushikirije ku bakunzi b'ibikorwa abafana ndetse ugire n'akagohe wokeburira abakinyi b'amafilme ndundi yo mbonye cyane babwira n'ukuri abafana Imana ibahezagire ku bikorwa byose bakorera abakunzi babo hama akagohe novunira abakinyi nabo nuko boba abantu bugurukira abafana babo nyene bakabereka ko babakunda gose nkuko nyene nko mu magurupe cyane ariko ikintu duha dukunda mu magurupe niyo umu boss nyene nukuvuga twe tubita ba boss nyene yanditse nk'aka message nyene ukabona ko muri kumwe ameda arakunda kubigira kandi Imana imuhezagiye arayagisha cyane abafana benshi barabayagisha na mimi ahora bikora cyane Imana ibahezagiye ivyo bintu nivyo tuba dukunda twega abafana ndetse kandi natwe dukinye turashaka kuzobishobozwa n'Imana twazoza dukunda abafana kuko abafana nibo kuboko nibo bashefu ega nibo ba boss kuko nibo bahemba niyo umaze kugira icyo ushize habona nibo baguhemba bakaguha ico nawe wifuza kabisa nuko reka tubashimire mwese rero mwadukurikiranye dushimire buri muntu wese yafashe umuyaga kurikirana kino kiganiro kuva ku ntago ushaka kwihereza kubera ko biba ari ibintu bidasanzwe biba ari by'agaciro uwo mwanya ubufisi bindi wari kuburi kurakora ariko kuduhereza kavuga ati reka nkurikirana ikiganiro no kuba wadukunze no kuba utwishimiye ndetse unatwipfuriza amahirwe yo gutera tuci imbere muri ibi bikorwa reka rero ndabasabire namwe kuranirwa mu byanyu ndetse ndabasabire kugirwa amahirwe muri bica nk'ibiriya ariko ngire kandi dusabire mama Josiane kuranirwa mu vyiwe bimubeshejeho mu buzima busanzwe ndetse no gutera intambwe muri uno mwuga kubera ko n'umwuga usaba ingufu ndetse n'amasengesho menshi cyane mama Imana iguhezagire cyane amen kabisa murakoze cyane murakoze